icyo gikorwa intumwa zaramwihweje umunsi umwe aramubaza ati Yesu erega twigishe gusenga nk'uko Yohana umubatizi yigishije abantu biwe natwe bako turabigishwa bawe rero twigishe gusenga. Atumviriza uko musenga rero mwe muvuga muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ugomba be mu isi uko ba mu ijuru uduhe ibyo kurya bidukwiye ntuduterane mu bitwosha nabi kuko ubwami n'ubushobozi ari byawe. Bamwe baca bayitonda uko nyine ariko arerekana ati hari intumbero muri iryo shengesho yari karasenga hari ibintu agomba kwerekana. Izina ryawe ryubahwe amategeko yawe ubwami aba ari yakora mu isi kandi muharire abantu ibyaha byabo babagiriye nk'uko n'Imana ibaharira aho hose haraduka kandi musabe ibyo kurya. Ariko amaze kubigisha hari umunsi bagiye gusengana ngo barasinzira aravuga ati none ntimumfashe gusenga sinarigishije none Matayo 2:6-4 ngo baciye basinzira kandi yari yabikoze ko atumviriza nimumfashe kutujya gusenga. Nani mubona ko meze mu bagerageza mwambiye ko ndabigisha none urugeranye ko nimumfashe gusenga none ko baca barasinzira nimusenge n'umuco murosha bawe gusenga. Rero muri ibi bigwanisho twabonye ibi bigwanisho byose tuharuye nk'indwi ukuri ukugororoka ubutumwa bw'amahoro ukwizera inkofero inkota n'amasengesho. Ikigwanisho gihambaye mu buzima bw'umukristo no gusenga none gusenga ni iki? Gusenga ni uburyo bwo kuyaga n'Imana. Maraki 3:13 turavuga ngo abubaha Imana baraganira ngo hanyuma igitabo kigaca kizinguru. Iyo uri gusenga amajambo uvuze atayandikwa. Gusenga nta kindi wokora cyotuma Imana yinjira mu byawe udasenze. Igituma dutegereza gusenga ntushobora kuronka mpemu yera udasenze. Luka 11:13 ngo mbega uzoronka mpemu yera utasenze none. Inuma kugira ngo zironke mpemu yera zamaze iminsi 10 ngo ziyugaranye zisenga. Uri umukirisu kugomba muri no minsi tugomba umubatizo wa mpemu yera. None tudasenze wo batizo muri mpemu yera gute? Gusenga ijambo gusenga si ugusaba oya no mu birere kigira iki barabitandukanye. Iyo bavuze gusaba bakoresha ijambo aiteo ariko iyo bavuze ko kwinginga gusenga bakoresha prosekumayi ni ukuvuga si prier kubembereza si ukubiba. Gusenga ni ukwishishitira ukabembereza Imana ukarambarara si ukubiba. Gusenga rero ntushobora kubatizwa muri mpemu yera. Twese turagomba kubatizwa muri mpemu yera udasenga udafata umwanya ukwiye wo gusenga. Bibiliya iravuga ngo musabe ubwenge. Gusaba ubwenge Yakobo 1:5 avuga ngo utenya ubwenge nabusabe nasenga. Kandi ikintu kirumara kwisi no kugira ubwenge. Ubwenge la sagesse kumenya ingero utwara ibintu si ibintu wiga mu mashuri. Ushobora kwiga igifaransa ukiga ibyongereza ukiga ibiharuro mugabo ukabura ubwenge. Ubwenge ni ikintu Imana iguha kandi ubwenge bukora aho ugeze. Ubwenge bwo kuvuga
ubwenge bwo gufungura. Hari abantu batazi gufungura, mwagiye ubwenge bwo gufungura ku meza, ubwenge bwo gufungura, ubwenge bwo kuramukanya, ubwenge bwo kuyaga n'abantu, ubwenge bwo kujya gusuma, ubwenge bwo kudandaza, ubwenge. Hari umuntu mu kudandaza ubona ari umudandaje agatuka abantu, uti kinangahe, ati ni 15,000 ati vise 5 ugenda vimbere nanuko vise ubwenge. Nta mudandaza avuga nawe ubwenge none ubwenge kandi ntuzobwimbura. Ubwenge ni ikintu ku munsi uko ubyutse bisaba ubwenge, kuvuga bisaba ubwenge. Ubwenge ntushobora kunesha Satani ngo nimusenge nimuje mu bosha amabi. Twabonye ngo abo tuniga sabe nyamara amaraso. Gusenga rero nta kindi wokora atari gusenga ngo Imana igututabare muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Turaza kuraba rero gusenga ku buryo bwose. Iki kigwandisho cyo gusenga nk'uko kigira indwi, mugabo Paulo yeretse Abanyefeso, igihe yandikira Abanyefeso yari mwibohero. Hanyuma rero yari yanditse iki cyete agomba kubereka ubumwe bw'ishengero, avuga ati mwebwe Abayuda n'Abanyamahanga ubu mu bwoko bumwe, ati abatunzi n'abakene ubu muhuriye hagati, ati mugire ubumwe mu muryango, n'abakozi banyu mugiranire ubumwe. Hama rero mu gusozera bati bisigaye nimwige kurwana, mwige kurwana mugakiza n'indwano, ngo abo tunigana we yaciye abaha no kuvuga amapeti, ngo hari abagenero, ngo abakoroneri, abarugara, nizobe ndoturupe b'abadayimoni. Umenga dutera ubwoba, mugabo dufise Yesu. Haleluya! Dufise ingabo, dufise abamarayika batugane, ariko nukubategeka. Akoresha iki kigereranyo cy'ingabo z'Abaroma. Ingene abasirikare b'Abaroma bambara amakanzu ntibambara nk'izi muzu z'igisirikare cyacu, oya, bambara amakanzu, hama bakambara rero umusipi kugira ngo urumva afashe ingoho ikiyave gisamba ngo kibuze gufata ingoho neza. Kandi ku mutwe yambara ikintu cy'icuma gituma amasase atamushiga ku mutwe, antibar. Kandi yambara n'ikindi mu gikiriza gishobora gutuma batamurasa ku mutima. Kandi yambara n'ibirato bituma ashobora kugenda mu maho. Hama mu ntoki yari afise inkota, kandi mu kuboko kuba akafise inkota akafise n'inkinzo kugira bamuteye amabuye yikingire. Urumva ibyo birwanishwa byose byari byo kwikingira. Sinabaye umusirikare ariko ibyo birwanisha bye mbona ari ibirwanisha defensive byo kwikingira. Mugabo mu buryo bw'impwemu harimo ibirwanisha bibiri rero byo kwataka, offensive byo kwataka umwanzi. Ni ururimi, ibiva mu kanwa dusohora amajambo. Kuvuga hagiye ikirwanisho gikomeye ku muntu n'ururimi. Nicyo gituma Yakobo yavuze ku rurimi, aravuga ati umuhinga nuzi gufata ururimi. Ati ururimi nirwo dushimisha Imana tukayihimbaza, kandi nirwo dukoresha dutukabana. Ni ukuvuga rero abadayimoni muri aya majambo tuvuga, usomye Yohani 6:63 ngo aya majambo ndiko ndavuga ni impwemu n'ubugingo. Aha ndiko ndasohora amasase, ndiko ndasohora umuriro. Amajambo n'umuriro arinjira muri wewe, umuriro. Ijambo ryose risohotse rifise ububasha. Atwicaye kubw'ijambo. Muze murabe iyo abungere bahagaze hano bagiye gutanga invitation, bavuga ijambo rimwe waraka
amasakoshi tukayikorera avuze ijambo riri gusa ijambo akurimbo usanga twese turaba tuvuga ati haleluya ati basi nka jambo rivuzwe haleluya ijambo aha twicaye ku ijambo rivuzwe kandi iri jambo niko ryo kwica umuntu ukagira ukugusa umuntu aragiye ijambo amasengesho n'amajambo ariko kugira uvuga ijambo hari ibintu bituma utavuga icyambere ntushobora kurwana wambaye ubusa ngo twambare ukugororoka kwakira Yesu nk'umukiza wawe muntu uri hano utarakizwa ufise ikibazo nta wundi mwambaro wotubera sare za kijensi ni damu ya Yesu impunzu z'igisirikare n'amaraso ya Yesu abo turi kumwe tugorora ibiganza nizo mpunzu twambaye Yesu ni mwiza yafashe ukugabitanya kwacu akubamba igorogota siki tumubona tuvuga ntabwo turi mu maraso ya Yesu amen amaraso ya Yesu niwo mwambaro hanyuma sentire cyangwa umukaba cyangwa abadamu bavuga umukaba cyangwa sinzi umusipi umweko ntushobora kurwana utashizeho umusipi twego cyangwa umweko zikazikoroka ukuri ni ukuweno ntushobora gusenga udafise ukuri ikintu cyitwa ukuri kiragoye gituma abantu badasenga usenga umunsi umwe ku isengero je aho mbatubana n'urusengero abantu bariko barasengera imitwaro hanyuma hari igihe igihugu kitameze neza hama rero burya dusenga dufise ukuntu abantu biyumviye hanyuma haje ubuhanuzi bamwe baravuga tumviriza uhoraho yasavuye agomba ateze inkota mu gihugu agomba ahane abanyabyaha bati amina bamwe baravuga bati dusenge imana ihindura ibi bintu yavuze kuko nayo yarambaye amagunira duhindura ibintu atoya yakaba bakubita abandi ati oya reka dusenge bati oya reka imana ihane kuko birababaje ibahane atoya reka imana ahubwo twambara amagunira erega ntibyabaye byoroshye baciye bafatana ubwo ati ntibishoboka suko tukwiye gusenga umushefu w'amasengesho aradodori wacu tereka dutabare pasiteri induru ziratotse mu cyumba cy'amasengesho erega mbivuga ukagira ngo byari byoroshye none ukuri uko hari ukuri ndaza asanga bamwe basoje bati umwana avuze ko tudasubira gusenga dusabira igihugu dusenge tuvuga imana hana ariko mupfuye ubusa rero ndabereke dusenge tuvuga ati mana data twese ibyo ugomba bireho ikubita idakubita dusenge gusa gorora ibiganza abantu rero badahurije kwijambo ahandi dusenga kuko umuntu asenga ajaniwe none nindafise ukuri no wandenga barasenga umuvugishwa atangura kuvugishwa kandi ari umusirikare batera abashyira mu mamuromonero abasirikare rero ntibabyorosha naho akizwa ari umusirikare hanyuma wa musirikare ajya muri mwe ubundi narababwira ngo oya ukijya nk'igisigo ngo nakibonye ngo ntasenga mukuri amujyako ngo hagara wa gisigo ngo jyana igisigo ngo rabababa upawe ingumu bakakubitana ingumu bamugura ibi ngo iya wamina bati itabara pasiteri itabara nsanga bafatanye uko rabababa baniganye bafimanye n'abasirikare aba kandi barakukurutse bose ubu ni abakozi b'Imana gorora ibiganza none iyo mpemu yari ukuri itari ukuri niyi kandi bose ni abakozi b'Imana bakomeye haleluya
umwe ngo yataye umwe ngo ramba ngubiriza none ukuri nuku ukuri nuku none nushobora gusenga utaratora ukuri ariko ukuri kuri mu ijambo ry'Imana ukuri kuravuga ngo naho noba ntari mukuri bakandenganya bivuga ngo byose bizanye ibyo byose ubona bikuzanira gukizwa Abaroma 8:3 kangahe n'indwi ngo ibidushikira ibyo byose ngo bifataniriza kukutuzanira iki agakiza ubanza ube brise ubanza uce bugufi hajya amagarageza atuma umuntu ahera amanyama ukuri nuku ngo kandi ngo mwambare inkofero mbere yuko uza gusenga ambare inkofero ngo niho uzoshobora kuzimisha imyami inkofero ngo nukwizera urabona Satani ari kure ararasa akoresha ibyiyumviro utanguye gusenga uva gukubita ibipfukamira hasi uti Mana abadayimoni bakarasa ati wa usenga nkanda wamenya byahawe usenga gute ariko mu kwizera bati ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana nizotuma rikunda ejo ni heza kuko Satani aduca ivutu ugeze imbere y'Imana ntutebana n'Imana kubera iki ugipfukama ugaye amaso ubukene buraje abana barangoye ukumva ibintu bikurasa ntushobora no gusenga utakingiye uyu mutwe ukingize iki amaraso ukingize izina rya Yesu niryo ngizo yacu ukingira igikiriza n'amaraso ya Yesu wambara ibirato n'amaraso ya Yesu n'ubutumwa bwiza bw'amahoro n'amasezerano ari mu ijambo ry'Imana ngo ngiye kubajyana ngo nzoza kubajyana ngo ngiye kubategurira iwanyu ngo ngiye kubategurira amazu ajya amasezerano ari mu butumwa bwiza yose hajya mu kirundi betere presenari ariko bavuga ngo ce sont les dispositions de l'évangile si ukuvuga ubutumwa ni amajambo y'ibyagezwe ni amajambo ari muri Bibiliya yo mu butumwa bwiza turemesha tuba duhagarara ce sont des dispositions si ukuvuga ubutumwa budukingira ahubwo amajambo y'isezerano Yesu yadusezeraniye niyo tuba duhagarara neza imbabazi ziri mu maraso ya Yesu ibitari mu byagezwe byashikijwe n'amaraso yande ya Yesu nibyo birato bituma duhagarara neza gusenga ku buryo bwose rero umaze kumva ko wambaye impuzu ukumva ko wambaye inkofero uca utera inkota kuko gusenga ni ugusohora amajambo ni ukuba ufise Bibiliya mu bwenge aha nta mwanya tugifise gusoma Bibiliya kuko ijambo gusenga ni imburano usomye Luka 18 hatubwira umutambakazi yagiye gusenga Yesu arababwira ati habayeho umuntu w'umutware ngo atatinya abantu ngo Yesu yari karabigisha gusenga ntibarambirwe ngo hanyuma rero ngo uwo mutambakazi umupfakazi bamurenganije rero aca kwitwara ku mutware ngo agiye kwitwara wa mutware yanga kumutunganiriza Yesu atanga akarere kuri uwo mutware ngo uwo mutambakazi aramuzigiriza gusenga no kuzigiriza wereka umutware kufite uburenganzira ari akarenganyo bakugiriye ntushobora kuja muri sentare ujanye amasantima ujana amategeko handitswe ngo ntushobora gusenga utazi ibyagezwe ejo yatwigishije ku byagezwe usenga werekana amategeko handitswe ngo Yesu wavuze uku handitswe ngo none nkibi rero waravuze ngo umwana w'umukozi w'Imana azosengerereza meza agira rero waravuze ngo nituzopfa rubi ngo nituzopfa tuzora none mvura rero none se wabivuze ukaburana
wo muri indi dini wunga ndatinya hano kirenzo za kuburana abantu ibazo ntwenga nanga abatware bo muri quartier n'abayisilamu aho mukina baragerageza arandenganya bakadutwengara abayisilamu umuntu mwarangiye nabatigenda umwitwarire njya muri senare turaburana bakanzurira amaso ndasigura Imana ishime ko namutsinze mu izina rya Yesu gwarabaye ntabanduka haleluya abanya ko kuburana bitoroshe utaza amategeko rero uratsindwa muri sentare nukuvuga ibintu bikuru ku mukozi w'Imana ku mukristo menya ijambo ry'Imana urifate mu bwenge kandi ushire ku mutima ikigira kabiri vuga rero vuga tegeka hari uburyo bwo gusenga nibwo tugiye kuraba ushobora gusenga uhagaze ubwo n'uburyo bwa mbere siko none ayo amasengesho tuza kuvuga bivana n'icyo usengera ushobora gusenga uhagaze ushobora gusenga upfukama ushobora gusenga urambaraye ubitsinda hari amasengesho yo gusaba kupfukama cyangwa ukarambarara ushobora gusenga ugendagenda ukanura ubona nk'uko uri kuri vora uri muri taxi vero ugenda usenga ukanuye ushobora gusenga wambaye karavati muri ko murasenga nani muri ko murasenga ariko ushobora gusenga wambaye amagunira none ubu hari igihe bizagusaba ko wambara amagunira muzoyagura kwa Siyoni sinzi hari igihe bisaba kuzorondera amagunira hari igihe bisaba kutazashira kimvutano hari igeragezwa rizokuza ko bigusabe kurondera amagunira kwa Siyoni hari igihe bizosaba yuko utambara karavati murabona turi hano ariko abantu dukunda gusenga kubera iki ngo nzosenga kwa Mungu nambaye karavati kuki abantu badasenga none icyambere nuko Imana ibatevye Imana itabaza abantu baca babiheba kigira kabiri abantu bavuga bati turashoboye umunsi umwe umwana yabonye papa we karasenga aramuga ati ko papa uri kuragora Imana nkaho ugiye muri vile kuyibaza ngo Mana ndongo ugiye muri vile kontake ni igitoro kiri mu muduka usaba Imana ikireka kugora iyo Mana abantu basi ni basenga abantu bazi ko gusenga hasenga abantu babakene hari amasengesho y'abatunzi abatunzi ni musenge kugira ngo amahera yanyu azogira ikimaza bamuzosiga none kuri umutunzi udasenga umwana wazongura umuti ayo mahera yose yasigirana abana bawe bazoba ibihumbi uzaba ufise amahera mugabo amahera ntazotuma umwana wagira indero atari amasengesho udasenze uzohahamuka umunsi umazakamyo zawe zizotembera rimwe uzoca urwara bakujyane mu bitaro kuko utamenyereye gusenga ugitunga hari igihe riguruka hari abantu bahahamutse kuko amatungo yabo batayashize mu bana umunsi w'isoko ya Bujumbura ihiye bamwe barakangahuka nimumenyere gusenga mutarakena harya ubutunzi bwoguruka naho butoguruka nta kintu nabonye gitera ubusazi nk'amahera senga amahera ntatumusara ugara senga kuko bizotuma uca bugufi n'ayo mahera umengene uyakoresha urazi ko umutunze adasenga adakorera n'Imana jewe aho merereye naharuye abagwizatunga bahaba abagwizatunga nigeze kurongora nabo nibatanga icyacumi gitanga abantu b'abatambakazi bagoborora ku gikwembe ariko umutunzi uramugura aravuga ngo
ngo vrema ngo je birangora ngo Danieli ngo bareka n'ikishi cyane ko wamudekarara wa Oberi bitamugora wamukoza gukorera ko murara mucanya itara muharura ko atakwiba burya abatunzi barakwiye gusenga kugira iyumvire mu ijuru tuzokwambara impuzu z'ibikoko kubona mu ijuru uzoba ufise akazu gatoyi umutamakazi akakurusha inzu nziza mu ijuru wabwo asakamara amazi. Abatunzi bakwiye gusenga. Igituma tudasenga nuko umuntu avuga ngo ntacyo nkenye ngo nawe ngo ega gusenga cyo gusabira amahera oya ngo igitabo kirazingururwa Imana igaguha umutekano ko wanga gusenga rero bazokuroga ndabe ingoho ntiraga none uzorashisha ibi nibaguha ibihuriko uzocubira sawa n'amasazi abagarije ko bazobikingira ubwo ni hose ngakirikana birambabaza ko umuntu w'umutunzi yubaka nagira icyumba cyo gusengeramo avuga ati uyu munsi ndirirwa mu cyumba n'abana bane dusenga gusenga senga bitarabingora gusenga rero n'ubuzima ushobora gusenga uri umwe gusenga mushobora gusenga muri benshi nk'umurwi wa korali abapfakazi bagasenga bitoranije batanu batandatu kuko bahuje ibibazo imisore igasenga kuko ihunze ibibazo abigeme bakeneye abagabo bagasenga ukwabo none kuko bahuze igeragezwa ushobora gusenga wisonzesheje no kwisonzesha ushobora gusenga unywa amazi bivanye n'akazi ushobora gusenga ufungura dukeya utwaye Ezekiyeli ukafata uturaya ni uri ku miti ya buri munsi n'uduturengare mugabo ugasenga ushobora gusenga utanywa amazi atacu ufungura ushobora gusenga mu Kirundi ushobora gusenga mu Gifaransa burya abafaransa abafrancofone baba ushobora kumva ariko asenga ati au nom de Jésus akumva au nom de Jésus rifise ikiro kurusha mu izina rya Yesu ushobora gusenga mu Giswahili katika jina la Yesu sikenda mu izina rya Yesu in the name of Jesus kuko kara kuryoheye kandi ukumva ko gafise ibiro ushobora gusenga mu rurimi rutamenyekana ururimi rutamenyekana gusenga ku buryo bwose bisaba ko dusengera muri rutamenyekana ni ingabire nkunda kwibaza muri Panagote igituma tutakivuga ururimi rutamenyekana no kubera indimi zitamenyekana zirimo none tuzozivuga turi muri taxi vero turi mu bikoni zivugwa ryari hajya fumberi niwe yatanguje iyi lituriji y'ishengero dukoresha y'u Burundi n'umutambwe twa fumberi niwe yashyizeho lituriji immunologie nukuvuga nuko amakoraniro akoranwa niwe yabitanguje aravuga ati isaha yo gusenga ni mwugari ishengero nkunda kubaza abanyeshuri twigana hano kwishira Bibiliya ni mbega hajya ku mashengero iwacu ko twugara amadirisha bivuga iki ngo ntabyo tuzi ngo nubya ntidusamare tuba duhinduye akayaga ni umwanya wo gusenga burya gusenga harimo ibice bibiri hari ugusenga urongoye official akareka abantu n'iminota nk'ibiri bagasenga bakinjira mu ruzi rwo gusenga ukabareka hari aho bashyiraho n'akaririmbo kabinjiza muri mwemwe kajya karirimbo rero nako kureka umuntu wese agasenga akavuga mu rurimi agomba abavuga Igifaransa abavuga Icyongereza abavuga Igishinwa abavuga Iringara abavuga muri rutamenyekana Yohani ngo yumvise meze nk'uruzi rwa ruzi rugatemba mu ishengero rikanezerwa akayaga gaca mu ishengero hanyuma rero iminota
wa undarongo yagoti haleluya ishengero ryigishijwe rero bacabururuka buhoro buhoro nuwavuze mu rurimi yaruvuze yadusengeye kuko hari indimi zitamenyekana usenga mu mabanga icyete cya mbere cy'abikorera 14 havuga ngo usenga muri rutamenyekana sabana byaniwe yibwiye hari abantu rero biyumvira ko bari mu ikoraniro ry'abera atosenga mu rurimi uguruka usenge ariko ko twamenyereye dukorera ku minota isaha irageze tunyaruka nivyo ururimi rwaragiye mu ishengero nuri mu cyumba yumvise bimufashe urabona uribaza ati none ndasaze urumva ibintu bigufasha uvuga ra none ndagwaye nibiki hajya bijya bintu bya rota tota hari n'undi yavuze ngo nkurakindura hanyuma hari n'undi babwiye tumviriza ntusubire kuvuga igendo ngo ra badushingira mu kayogoro ngo hari muri Kongo ati ndaguha ibirato abashitsi nibaza babiteka nuvuge ngo ra tota bya bintu byawe ngo amugurira ibirato yari umuntu umutamakaza bikenye ngo yumvise biduza bati ra ta atakira ibirato byawe haleluya gorari bikaza baturiko bijya bya rota ta ni mu bireke wumvise bije bijya bintu biratwubaka turasenga hari umuntu umwe muri Nigeria ibisuma byaje kumwiba bariko barasenga aje muri bitamenyeka kumbe yari karabuza ibisuma ko byinjira mu nzu iwe usengera amabanga usenga bari mu bizinga abari kure ugasenga muri urya rurimi ijya ngabire wahawe senga muri mutamenyekana senga mu gifaransa niba ari wumva unonokewe nugusanga ku buryo bwose ushobora gusenga amasengesho mu buryo wisigura imbere y'Imana nuvuga amajambo amwe reka turabe igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere murongo wa 10 turabe ingene wifata uri kurasenga nakarana gusa nawe ufise uburyo usenga uburyo bundi wosengamo nundi agasenga ubundi buryo bivanye n'igeragezwa ufise bivanye n'amageragezwa dukwiye kumenya gusenga bivanye n'igeragezwa Samweli igitabo cya mbere cya Samweli 1 n'umurongo wa 10 avuga ngo maze Hana asenga Imana afise inunu arira cyane haleluya ushobora gusengurira amasengesho yo kurira Ana yari yaratunuye none umupose afise rasiyo yorizwa n'iki yorizwa n'amarira y'umunezero wiyo ngo wenda senga iyo nezerewe ugira gute gorora ibiganza abanezerewe akaca gorora ibiganza nundi atunuye rero uyu Hana wewe ngo yarafise umuntu witwa Penina yamuhira inoko upfuye utabyaye hajya abantu batabyara bayenegezwa ryabo nta mupasera zo kuhoza atari Yesu wenyine wauzi ko wagiye muri ryo garagezwa gendurira usanga amasengesho yo kurira kuko aya masengesho y'umuntu ari karayasenga Bibiliya turatubwiye ngo Imana icayururutsa marayika igihe Yesu yari karasenga Imana yacituma marayika ngo amutere ikinya kuko amasengesho niyo agutera gaze yo mu buryo bw'imwe naho waburwaye kanseri bagupunye kuzopfa hirya y'ejo amasengesho atuma utwenga kandi ugomba kuwera Hana ngo yasengarira gusengurira iyo uri kurarira ushobora gupfukama iyo uri kurarira ngo icyo gihe Ana yarira arira ngo umuhereza akabati namaki wamugaza namaki wabarewe tisawa wabarewe sinaborewe inunu yiki nsibyara
isawa genda gira amahoro genda amahoro Imana irakwishuye ngo iryo joro yaciye asamina kutarasengurira hari abantu basenga batari nta kigutunuje nta kikubabaje buriko murabyumva gutegeka soma Mariko 11:23 Mariko 11 umurongo wa 23 ndababwira ukuri yuko umuntu wese yabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa azokibona Imana ihabwe icyubahiro kubwira umusozi nawe utaba umusozi bwira inkingi ishinguke turabe hari igeragezwa rimeze nk'umusozi burya iyo dusenga Imana yumva aha Mariko Yesu Kristo yabigira ati n'umusozi hari ikigeragezwa kiri imbere yawe ukabona n'umusozi nawe bibwira pastori n'umusozi nta mugenzi ari ku isi yo gufasha ibyo gerageza atari Yesu wenyine uragenda ukagisengera ukagaruka ukagisengera ukagaruka urabona hari aho usengera ibintu ukavuga ati nakikivamo kandi ibyo byarabaye kuri Marita na Mariya Mariya yakundana na Yesu yarazi yuko yamukirije musaze we Lazaro hama mutumako niho tuva ko yasenze ati murambwirira telefone ntizariho genda murondere Mariko murondere Yesu ahari tiwa mukunzi wawe aragwaye ngo Yesu ngo arizemagiza ngo arateba ngo ariko aravura abandi bantu umugore w'ubutinyangana mutevya n'abandi agenda yikiriza abantu ashitse asanga haciye iminsi ine Lazaro yapfuye Mariya na Marita mubonye baraboronga barati none iyo uza kare no ati none ni wowe Yesu ngo nawe atangura kurira atarizwe nuko atabishoboye arizwe nuko abantu batazi uwo ari we haje ibintu by'Imana bisaba gutimba no kugira imbono nugira imbono ntoya Imana izogwa ibintu bito ati nimwizere gusa ati turizeye none bamutaye ataramaze kunuka ubona ibintu byawe byamaze kunuka warasengeye umwana wawe yaranutse yanyoye urumogi abyaye gatatu abyarira imuhira uravuga ati yaranutse nta kizovamo n'abana bawe ntukibasengera kuko uzi ko byaranutse umudamu wawe byaranutse umugabo wawe byaranutse ijya mitwaro yaranutse ariko izere timba wizera Yesu aricyo yokora burya bizozunguruka barya abana babyariye imuhira Imana bafisiye ikintu izobakora barapfuta kiriho mbere burya ari Imana yokora ikintu kitugora ari aho umuntu avuga ntacyo nsengera narabisengeye ndaruha ngo nabisengeye hirya yezo ngo n'umunsi no bisubiramo ariko Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo asubira gusenga ubugira gatatu ngo asenga kwa kundi senga kwa kundi neza agira amana ngiriza abana amana nk'umugisha amana mama hera amana saba amahera mama hera amana uncira inzira amana umubwenge bwo kuyarondera amana wongera usenga usubira usenga wongera usenga abadayimoni ati byaranutse reka izere shishikara gusenga wongera usenga Imana uyibuze amahoro naho byanutse wongera uyibwire nta handi uzokura inyishu kumva ayo masengesho yawe yagishiki uyashingure muri banki umunsi w'Imana izo yabikura burya amasengesho arabikwa amasengesho abana bacu bazorya turabasengera abana bacu ishiki tumubona abana bakoze Imana amasengesho yo gutegeka imisozi amasengesho yo kwibutsa Imana Yesaya 63
Yesaya 6:5 dusome amasengesho yo kwibutsa Imana. Yesaya 6:5 6:2 umurongo wa 6 havuga ngo ewe Yerusalemu shiza abateramye hejuru ku mpome zawe z'amabuye naho bazocereza ku murango no mwijoro. Yemwe abibutsa Yerusalemu, yemwe abibutsa Uhoraho, nimukaruhuke kandi nawe nimumwemerere ko aruhuka gushikaho azobyurira Yerusalemu akahindura ishime mu isi. Imana ibwirwa icyubahiro. Yemwe abibutsa Imana, yenu yibutse amasezerano yasezeranye. Imana yadusezeraniye umugisha. Imana yasezeranye ko tutazoba umurizo tuzoba umutwe. Imana yadusezeraniye amagara meza. Naho urwaye yenu yibutse, naho uri ku mfiro yibutse uzopfa unezerewe. Yibutse nimusenge amasengesho yo kwibutsa ye. Hari andi masengesho y'indwano. Umunsi umwe Yesu bwaragiye mu gihugu cya Gerasini ngo ahura n'umuntu yarimo ibitero. Arya amasengesho y'indwano umuntu yasenga ahagaze. Ntushobora gusengera ibisigo ngo ugaramase ngo mu izina rya Yesu. Pawulo avuga ngo nkubita n'ibipfusi kumva ko bitarayeze mu byo bimwe muri kurarase kabisa. Ureko kimwe cyina rya Yesu kapamara abadayimoni ukumva none wajya kubemereza ngo Mana no nugushishwa. Indwano ni ikibazo cy'amaraso. Abadayimoni barasesa amaraso. Aba barozi babonye bo akadukana kwambara utigeze ubona, akadukana imvugo utigeze umenya, ukibaza none uyu mwana yagiye. Nukuvuga umuntu apfuvye, umuntu atihanye neza acinjira mu gakiza ngo yature neza amenye kurwana intambara z'agakiza, usanga ari igipfubirwa. Nta batirizwa muri mwemuye, usanga ari umunyedini. Ugasanga ni umunyedini yinjiye mu idini atarahinduka, yinjiye mu idini ataramenya kwihana. Ugasanga umuntu ntazi kwihana, ntazi kuba icyaremegisha icyo ari cyo. Bibiliya ivuga ngo kuko ibya kera biba biheze, tubaye abantu bashasha muri Kristo. Ko wabaye mushasha none icyaremegisha ni iki? Wavuye mu bwoko bw'iwanyu uza mu ishengero. Hari ubwoko wavukiyemo bafise uko babayeho, ibyo urabizi kandi ukwiye kubimenya. Kandi nawe ufise amaraso y'aho hantu wavukiye, ufise ingeso z'aho hantu. Izo rero nizo wiyambura ugatangura kurwana intambara yo kuba icyareme gisha. Icyareme gisha ntuce ubikorokeramo umunsi, kuko iyo umuntu yihanye yihana ndani mwemu. Irya mwemu ya mbere, irya mwemu urabona umuntu agiswa n'imwemu n'umushaha n'uyu mubiri. Kwihana rero kuvuka ubwa kabiri ni harya uhura na Kristo igihuzu kikava ku maso. Iyo igihuzu kivuye ku maso ni wihenda yuko ya maraso ya papa wawe y'ibumama yo kwa basokuru ari muri wewe. Amanyama yo kugara uragara nka so wanyu. Imvugo ni nk'izanyogosenge, ubwishime ni nk'ubwa muyomba. Hari ibintu biriko birabyuka muri wewe. Bijya bintu rero hari abantu bazi yuko Bibiliya ivuga ngo Abakolosayi 3 ngo nimwice kameremere muyicisha ijambo. Amasengesho rero nukuza kwica kameremere, ukavuga Mana iyi kameremere yo kuvuga yo kuba BBC. Hari abantu usanga ari ba BBC kuma WhatsApp bakirwa bavuga bacuruza amajambo, ukamenga
saba kisuna sinzi biriko acuza amajambo gusa. Iyo ni kameremere y'ubwishime y'ubwibone, ugasanga kameremere yarakwishe nabi, uri muri korari, uri mu basenzi, kandi kameremere yifise. Kandi iyo kameremere utayishe usanga ari ingorane, ugenda ugara. Niyo uri kurayaga n'abantu ntiwemera ko abandi bavuga, ugomba abandi bahore uvuge wenyine, kubera amanyama wakwiye kwa so wawe. Umve, ukwiye kumenya ugatabaza nk'abaritimayi ati mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, ugafata ikote ry'iwanyu ryo kwa Muyomba ugariterera hariya. Ayo makote mwinjiranye mu ishengero azobanukirako. Baritimayi arakoma induru tinabara Yesu, ikote rita hasi. Hari ibintu wari ukwiye guta uyu munsi, tugomba dusenga Imana. Nuwe mutwaro ufise, haguruka unyaruka uti ndatabaje nk'abaritimayi, ndatabaje, ndari ibintu ngomba nzure, hari ibintu ngomba nibutsa Imana. Jewe iby'abakizwa ntabyo narizi, sinarinzi kubatizwa muri mpemu, sinarinzi kuvugana n'Imana. Nta muntu avugana n'Imana adasenga. Ikintu cyambere inyungu yo gusenga no kuvugana n'Imana, nabyo birimo twabivuze. Kuvugana n'Imana ukamenya amakuru y'ijuru. Uba utaravugana n'Imana, uba utazi amakuru yo mu ijuru, kaze mu izina rya Yesu. Nta mutwaro ufise wari warahevye, nta mutwaro wari warakunukiyeko, kaze nyaruka basi. Senga mu buryo bwose, kaze usenge mu buryo bwose, kaze usenge mu buryo bwose. Gusenga ku buryo bwose genda ubigerageze. Nayamu umuntu wese araba ibintu yosengera. Niba ufise umugisha usengera, iryo tunga ryawe uzorisigira abantu. Aha nta muntu yo turaba ngo turabane mu maso, twoheza amaso dufise ibyo dusengera. Sengera abarya abana bawe, sengera ubusore bwawe, sengera ubukumi bwawe. Si umwanya wo kuraba abagiye kwihana. Umuntu wese nahwezesha amaso asengera umuryango wiwe. Ati none je urumva se, erega n'umwanya wo gusenga, n'umwanya wo gusenga, erega twaje gusenga. Nta muntu ari ngaha avuga ati je sinosenga. Senga, nuburi ibintu sengera. Sengera iwanyu badakijijwe, amasengero ashika kure. Senga Imana, reka dusome mu ngere wacu turongore mu gusenga. Simbona umupastori yicaye ataca ariko arakora. Adashobora guhaguruka canke kunama gume yicaye, ariko abandi simbona uhagaze. Tubafashe umuntu apfukama hageze, turaza gusenga kandi turenze umuntu umwe, kubera ko turakwiye kuronka umwanya wo kumviriza aba bantu baje. Ibindi biragenda bukebuka, ariko tubanze dufasha aba bantu. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, turagushimiye kuri aya majambo yawe meza y'ubugingo twakiriye muri iki gitondo. Umwami Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe, baramwitegereza ingene agenda asenga, baramwitegereza ingene yabanye nabo, baramwitegereza ingene yahora basiga ahantu akihererana nawe, baramwitegereza yaraye ku musozi akongera kugaruka uko byahora bigenda. Baravuga bati twigishe gusenga. Haleluya. Twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Bari babonye ko hari ibyabagoye, bari babonye ko hari ibyo badashobora, bari babonye ko hari ibyabananije, bari babonye ko hari ibigumbye badashobora gushobora. Nico gituma bavuze ngo twigishe
twigishe gusenga. None muri iki gitondo hariho abantu bananiwe no gusenga, hariho abandi bantu basenze barahava barabireka, hariho baruhiye muri iki gikorwa kubera barambiwe. None muri iki gitondo ijambo ryawe riravuze, ongera ukangure imitima y'abantu mw'izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ryatubariye kugira ngo umuntu avugane n'Imana, kugira ngo umuntu asenge abanza kwitegura, kugira ngo umuntu asenge abanza kuboneka kw'amaraso, kugira ngo umuntu asenge abanza kumenyana n'uwahamagara kuko baraganira. Nico gituma muri iki gitondo twongeye kumvira iganuke. Ewe muntu, tunganya kugira ngo uganire n'Imana yawe, mumenyane, muvugane. Mana yo mu ijuru, girira imbabazi aba bantu bawe, girira imbabazi aba bantu bawe baje, girira imbabazi aba bantu bawe bemeye. Wongera ubigishe kuko uri Imana izi kwigisha, uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye, uri Imana ihishura amabanga. Nuko rero girira imbabazi aba bantu, ubahezagire, wemere ishikanwa ryabo bagushikaniye. Tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mana yo mu ijuru, turagushimiye kuri riganuke rije kuri uno munsi wa none. Turagushimiye kuri uyu mwema bandanya kugendera imitima. Turagushimiye kuri aba bose bamaze kugira intambuko bakemera guca bugufi imbere yawe. Natwe turabarengukanye mu izina rya Yesu. Ubagirire neza, ubagirire neza. Amaraso yawe amaze kubaboneka ko ubambika ingomezi zo kugenda banesha, ubasuke kw'imwemu yo gusenga Imana. Urakoze mwungere mwiza, turagushima ko ivyo vyose uvyumvise kandi kubikoze. Bagende banesha, bagenda n'intsinzi, kandi vya bintu vyose vyari bihagaze imbere yabo nk'imisozi bigende bidohoka mu izina rya Yesu. Bagende bavuga ati twahuye na Yesu Munyanazareti. Urakoze mwungere mwiza, turagushima ko ivyo vyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kandi Mana Data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, turacari imbere yawe tugushimira. Uri kurasubizaho imigenderanire, uri kurasubizaho connection zari zaracitse, uri kurashiraho cacuririzo Yakobo yarota. Uragomba ko muri iyi minsi ubwoko bwawe bwongera gusenga Imana. None rero aya mavi yose afukamye imbere yawe, ariko arasanasana nk'uko Eliya yabikoze. Hari igihe yagomba guhamagara Imana, aravuga ngo bimenyekane, bimenyekane ko ibi bintu bikozwe mu izina ry'Uhoraho, bimenyekane ko iri jambo rivuzwe kugira ngo Satani amaramare, umubabaro w'abantu uhere, umunezero w'Imana wongera usukwe mu mitima y'abihanye mu izina rya Yesu Kristo. Wongera usanasana ino mitima, iyi mitima irahumurijwe, iyi mitima irongewe inkomezi, iyi mitima irahawe uburenganzira bwo kuvuga imbere y'Imana, kuvuga imbere y'Imana. Ijwi ryabo rikaduga. Daniyeli yaragutabaza akavuga ngo bwirukiro, wumva amasengesho yacu. Uyu muntu yatuye aho yari yatakaje ibyizigiro, aho ijwi ryawe ritari rigishikira imbere yawe. Uyu munsi birakunze, natwe turagushimiye Yesu ko usubijeho ibicaniro byo gusenga mu mazu, ibicaniro byo gusenga ku nsengero, ibicaniro byo gusenga mu kazi. Impwemu mbi zirafashwa mpiri, ubushobozi bw'Imana bururutse. Ushimwe Yesu, turagukengurukiye. Umunezero wacu uva muri wewe, uvyumva uri mw'ijuru ko tugushimiye ko iri jambo watumanye umukozi wawe. Urakoze kugiriye neza aba bantu bose kandi kuvuye ibisebe. Umunezero wa mpwemu yera wuzuye muri bo. Tubasengeye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugomba dusengera abagwayi.
n'umuntu afise imitwaro muhaguruka umuntu afise umutwaro uyu munsi no kugira ngo dusenge abungere bacu baraturongora n'ubu dusenge nk'abantu babiri kugira ngo iminyororo itibagurike icagagurike ivutagurike wa muntu w'umunyagadalani ngo yararwaye ibisigo ariko Yesu avuze ijambo rimwe iminyororo erega wari warumvise ko bitagishoboka ariko Yesu agomba avuga ijambo rimwe gusa reka bungere baturongore. Mana data wa twese uri mu ijuru reka tugushimire wa Mana yacu uri hano nta gutekeranya uri kuragendagenda mu ishengero ryawe umve ubushobozi bw'Imana nibwongere kurukira hano Mana aha abantu bose bakoraniyeho ku bwawe kandi uri kurabakorera ibyiza n'ibitangaza ndasenze nk'umuntu wese yumva ubushobozi bw'Imana uri ko buramugendagendamo Mana data wa twese wo mu ijuru kiza indwara n'ubumuga bwose mu bantu mu izina rya Yesu lemurura imitwaro yose abantu iraho baremereye Mana ndasenze abakozi bawe turasenze turahamagaye Imana y'ubushobozi Imana iri hafi y'abantu bayo Imana y'abatabaye bareka Imana ikamubwira ati muhamagaraze wabahamagaye baje bakize ubumuga bwose n'ubuhunyi bwose muri bo Mana turabasengeye ibiganza batarize hejuru abarizo bumva bariko barishurirwamwo abagabo bagiriga ubuntu abakenyezi bagiriga ubuntu imisore igiriga ubuntu abigeme bagiriga ubuntu ewe wa Mana ndazi ko wumva kandi wishura umaze kubikora kubw'izina ryawe Yesu urakoze kuri kurakora urakoze kuri kurishura natwe abakozi bawe twizera kuri hano tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Kandi Mana nyir'imbabazi turacari imbere yawe Mana ahantu kuri uyu musozi twakoraniye ni ku musozi wawe wera kandi niho twaje guhezagirirwa none suka mpwemu wawe ubushobozi mu izina rya Yesu suka mpwemu wawe ubushobozi tugira ahanyene Mana tugira ahanyene Mana bari uduhezagirira bari uduhera umugisha bari utwakirira mu izina rya Yesu ubushobozi bw'Imana nibwuruke ubushobozi buvuye mu ijuru bwuruke mu ishengero ryawe Mana abantu bawe mwami buzure mpwemu yera bongere kuvugishwa mu ndimi mu izina rya Yesu turasavye kubihabwa turasavye ngo tubihabwe mu izina rya Yesu biduhe Mana biduhe 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 Mana biduhe Mana duhe kuvuga mu ndimi duhe ubushobozi buvi wawe niwe wabisezeranye nta wundi abitanga atari wowe nyine Mana turi imbere yawe Mana none rero biduhe none rero dushoboze Mana tuve ngaha umuriro wa mpwemu yera umuriro wa mpwemu yera wake 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 mu ishengero ryawe Mana ni wake mu ishengero ryawe Mana kuko ubiduhaye kuko wavyemeye urakoze Mana kuduhezagiye urakoze kubiduhaye mu izina ryawe rya tubisavye amen. Yesu abahezagire.